Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Twabateguriye amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba arabana n'umutekano, aho benshi bariko baravuga ko ibigiye gukurikira nyuma y'itoroka ryahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi rishobora gutera inturika zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwoba mu nzego z'umutekano ni bwinshi, aho bamwe n'abandi babona ko baba bagiye gufatwa bagapfungwa nk'uko bigenda nyine iyo hari umutegetsi akomeye atorotse, kuko bivugwa ko aba yatorokeshejwe n'abandi bategetsi bakomeye cane. Ni byinshi twabateguriye ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho amasoko menshi atandukanye yemeza ko yaba yaratorotse ibohero, abandi bakavuga ko ashobora kuba yaragandaguwe kubera urwango afitiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, none akaba ari kuvuga ko yatorotse. Ariko amakuru menshi atandukanye aremeza ko General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi yoba yaratorotse ibohero, kuko ubu ngubu aho yarapfungiwe haraciye indwi zitatu ata muntu n'umwe amukubise amaso, ndetse n'abo mu muryango biwe nta buherutse kumubona. Baranasaba ko babereka aho wabo ari, ariko leta ntago ishaka kubereka aho wabo ari, nta nubwo ishaka kuvuga ko yoba yaratorotse canke se niba koko agipfunzwe cyangwa se niba baramwimuriye mu kandi gasho. Byose ni byinshi biriko biravugwa kuri wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho abarundi bariko baribaza ibigiye gukurikiraho nyuma yaho batanguye kumvira amakuru ko wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni yoba yaratorotse. Ubwoba mu nzego z'umutekano kuva bimenyekanye ko Bunyoni yatorotse, hari ubwoba bwinshi cyane mu nzego z'umutekano no muri bamwe mu bategetsi bitwa ko bahora begereye General Arengiyome Bunyoni, ndetse n'abo bagendanye ku rugamba, aho babona ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kubafata akabafunga, kuko ariko arikeka ko aribo bashobora kuba baramutorokesheje, naho amasoko atandukanye ari kuvuga ko ashobora kuba yaranagandaguwe, kuko ntago bisiguritse ukuntu umuntu wari ucunzwe nka General Arengiyome Bunyoni ashobora gutoroka Perezida Evariste Ndayishimiye ntabimenye. Benshi bibazaho ibyo guhagarika abantu bizogarukira, kuko nyine kuva hatorokewe hari abantu benshi batanguwe guhagarikwa bikeka ko baba baragize uruhara mu itoroka rya General Arengiyome Bunyoni. Hari abasakwa ntibimenyekane, hari abaza barahagarikwa ariko ntagire ubimenya. Umukozi w'iperereza twaraganiriye ejo yagize ati: aha twese turi mu bwoba, umwe wese arindiriye ko ashobora gufatwa umwanya n'umwanya, kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarashavujwe cyane nuko General Arengiyome Bunyoni yaba yaratorokeshejwe, ibyamuteye agashavu gakomeye cyane, akabona ko mu butegetsi bwiwe harimo abantu benshi batamukunze kandi bashobora no kumutembagaza umwanya n'umwanya, naho yari yagirije Arengiyome Bunyoni ko ari we wari ufise umugambi wo kumutembagaza, ariko abarundi batari bake bakabona ko ari amaremetanya yamukoreye kugira ngo amwigize imbere y'ubutegetsi, kuko ata wundi mutegetsi n'umwe yigeze afatwa ngo bavugwe ko yari ari gukorana na General Arengiyome Bunyoni mu gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Byeretse abarundi batari bake ko ari remetanya ryakorewe Arengiyome Bunyoni. Ntawubaza uwundi biriko biraba, kubera ubajije uca wikekwa kandi ntumenya uwuja kukurega. Abarundi urazi uko bameze, aha bose bariko bariyeza, mu kwiyeza baca batanga bagenzi babo. Ibibazo ni byinshi kuva aho General Arengiyome Bunyoni atorokeye, aho abarundi nk'abandi bariko barabeshera bagenzi babo kugira ngo bakize agatwe kabo. Imana irinde Burundi, Ndayishimiye abyifatemwo neza, atari gutyo ibara rirashobora kugwa, tumeze nko mu gihe cy'ikurwa rya Rajabu ndetse n'itorokeshwa ryiwe, kuko muri no minsi amakuru atandukanye aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atamutekano afise, kuko arabona ko mu butegetsi bwiwe nka bwose burimwo abagambanyi, kubera ukuntu bafashe ingingo ihambaye yo gutorokesha General Arengiyome Bunyoni. Ariko abo mu muryango wa General Arengiyome Bunyoni ndetse n'abakunzi be bakaba bafise ikibazo gikomeye cyane, kuko naho amasoko menshi yemeza ko General Arengiyome Bunyoni yaba yaratorotse, nta muntu n'umwe mu muryango wiwe uzi iryo toroka ryiwe, kandi nta n'umuntu n'umwe mu muryango wiwe bari bigera bavugana basi ngo amwemerere koko yatorotse atakiri mu gataka k'u Burundi. Biriko birabatera ubwoba, bakavuga ko yaba ari remetanya ririko rirakorwa, kuko murabizi neza ko iyo hatanguye kuvugwa ko umuntu yatorotse cyangwa se afise ahandi yahungiye,
biba bisigura ko leta canke se abarongoye igihugu baba bariko barashaka icyo bakoza uwo muntu, aho abakunda General Arenguiyome Bunyoni ndetse n'abaryango biwe bariko baravuga ko ashobora kuba yaragandaguwe kuko nta gakuru kiwe na kamwe bari kubona, bari gusaba ko bamusanga aho yari apfungiwe ariko leta ntibibemerere, banabaza aho bamujyanye nabwo ntibagire icyo babishura. Ibiriko birabatera ubwoba bakabona ko byanze bikunze uwabo ashobora kuba yaragandaguwe, ariko amasoko menshi ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko General Arenguiyome Bunyoni ataragandagurwa, ahubwo yoba yaracicishijwe n'abajenerali bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane abarwanye muri FDD kuko ntibigeze banezezwa n'ifatwa rya General Arenguiyome Bunyoni, kuko murazi ko n'igihe yafatwa mu ntango yari yanyegereye mu rugo rwa Silas Ntigurirwa, umujenerali nawe akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba nta n'icyo atakoze kugira ngo General Arenguiyome Bunyoni ahunge, ariko General Arenguiyome Bunyoni akanga guhunga kuko yabonaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ata kintu na kimwe azigera amutwara, ariko aho aboneye ibyo ariko aramukorera niho yagiye yakemera guhunga abimenyesha Silas Ntigurirwa. Silas Ntigurirwa nawe ahita ategura abandi bajenerali ndetse ategura n'umugambi wo kumutorokesha, ariko ikiriko kiratangaza abaryango ba General Arenguiyome Bunyoni nuko nta muntu n'umwe ariko arabishura ku kibazo c'uwabo, uwo babajije bose ababwira ko ibyiwe atabizi. Ibiriko birabatera amakenga akomeye cyane, bakabona ko General Arenguiyome Bunyoni ashobora kuba yaragandaguwe, hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga ko yatorotse kandi koko atarigeze atoroka ahubwo yaragandaguwe. Amasoko menshi atandukanye ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye agahamya neza ko General Arenguiyome Bunyoni yoba yaratorotse, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaratunguwe, kuko ntibisiguritse ukuntu umuntu wari ucunzwe kuriya yaba yaratorotse, bimwereka ko mu butegetsi bwiwe n'abamwegereye bose nta n'umwe amukunda, kuko bariko baramukorera ibintu bitangaje cyane kandi bimwereka ko batakiri kumwe. Murazi nk'injyane zimaze iminsi zivugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo, aho benshi babona ko ibyo byose ariho biriko biraturuka, kuko General Prime Niyongabo niwe wamenyaga ibintu nka byose mbere yarangiza agahita abibwira Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye amwerekeye ko atakiri kumwe nawe kandi akamwereka ko nawe umwanya n'umwanya ashobora kwisanga yamupfunze, Prime Niyongabo nawe yahise ahumuka atangura kugenda inzira yiwe, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe atanguye kugenda inzira yiwe. Amakuru Prime Niyongabo yarayamenye, ariko ntago yigeze ayabwira Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo yarayigumaniye, aravuga ati nanjye mbonye ikikunkuraho naba ntomboye. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize aho yajyaga mu rugendo mu Burusiya yumvikanye asaba mugenzi we Putin ko yamukingira ubutegetsi bwiwe, kuko hari abashaka kubutembagaza kandi akajya amufasha kumenya amakuru hakiri kare. Ni ukuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo asabe mugenzi we Putin ibintu nk'ibyo ari uko nta muntu n'umwe yizeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, nta rwego na rumwe yizeye, ahubwo yizeye ibindi bihugu kuko ari byo byaza bikamufasha, kuko we nyine arabizi neza ko adakunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ariko arahemukira abo bahoranye ku rugamba, agahemukira abagwizatunga. Murazi nk'intambara ariko ararwana n'umugwizatunga ziranotse, intambara ishobora kubyara ibintu bikomeye cyane, kuko murabizi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye iyo ariko ararwana n'abagwizatunga yisanga ari kurwana n'abajenerali bagenzi be, kuko abagwizatunga benshi barakoresha imitahe y'abajenerali baba bashaka kunyegeza amafaranga y'umurengera baba batunze, baba barabonye mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo byose bikaba byaraje byereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho azi nyine ko arongoye igihugu c'u Burundi, ariko yiteguye ko umwanya n'umwanya ashobora kugitakaza, kuko ntakunzwe n'abarundi na bakeya, kuko murabizi ko iyo umuntu ajya gutabaza igihugu cy'ahandi ngo kize kimucungire umutekano kandi kirinde abamutera kudeta, kijye kinamuha amakuru mbere
nuko azi ko nta rwego na rumwe ngaha mu gihugu c'u Burundi yizera, yaba urwego rw'igipolisi, yaba urwego rwa gisirikare, yaba inzego z'iperereza zimukorera zose, nta rwego na rumwe yizeye. Ariyo mpamvu abwira Putin ko yajya amufasha kumenya amakuru hakiri kare. Kandi murabizi Putin iyo aguhaye amakuru canke se akakurindira ubutegetsi, nawe icyo umuhemba nta kindi uretse ubutare bw'igihugu cawe nibwo umuhereza. Ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye yaremeye kubitanga kugira ngo akingire ubutegetsi bwiwe. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babayeho mu bukene bukomeye cyane, kuko ibyabakabagiriye umumaro Perezida Evariste Ndayishimiye yarabihaye Uburusiya kugira ngo nabwo buze bumucungire umutekano wiwe kandi bumurinde abashaka kumutera kudeta. Byose biriko birababaza abarundi batari bake, bakaboneraho ko na Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yararenganije Generali Arengiyome Bunyoni, kuko kuvaho mukuriye mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi akanamupfunga, ibintu byaronyutse birakomera cyane, aho nko mu minsi ihezeho ibintu byaje ari bibi cyane, aho bafashe amakore n'amatagisi bakayongera ku rugero rutarigera rubaho ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bazi neza ko amikoro y'abarundi n'ubundi yari asanzwe ari amikoro make cyane, badashobora no gusuma n'utuntu dukeya ku isoko. None barabyunyuye, aho kugira ngo bagabanure ibiciro ahubwo barabiduza ku rugero rwo hejuru. Abarundi barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose kugira ngo ahuze abarundi, aho kugira ngo ajye abahoza mu mabohero atandukanye, kandi bakanamusaba ko n'abahunze igihugu yabagarura mu gihugu kugira ngo nabo baze bakorere igihugu cyababyaye. Ibyo byose natabikora, byanze bikunze baramukuraho icyizere, amaze bashake uwundi azakurongora igihugu c'u Burundi abahuze. Amakuru menshi arerekana ko itoroka rya Bunyoni ryaba ryeretse Perezida Evariste Ndayishimiye ko adakunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi rikaba rinagaragaza ko byanze bikunze umwanya n'umwanya ashobora gushikirwa, kuko niba umuntu wari ucunzwe nka Generali Arengiyome Bunyoni yabashije gutoroka, birasigura ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye atangufu bufise, kandi n'iperereza ririko riramukorera ririko riramuhenda cane, kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu yari ucunzwe nka kuriya yatorotse. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye ataratanze itegeko ry'uko bamugandagura akaba yaratorotse, ni ikimenyetso kigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwiwe bunaniwe, niba koko ataramugandaguye cyangwa se ngo amwimurire mu rindi bohero, kuko aho yari apfungiwe ntago acyapfungiwe. Ariyo mpamvu bamwe n'abandi babona ko ashobora kuba yaragandaguwe cyangwa se agatorokeshwa, ariko abaryango ba Generali Arengiyome Bunyoni bagasaba bashimitse ko uwabo yagaragazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe kugeza ubu ngubu nta kintu aratangaza ku itoroka ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza ajanye n'abari kuvugwa muri politiki, agateka kazina muntu, ariko muri ino minsi turi kwibanda ku makuru arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho abarundi bahenzwe ku buryo bukomeye cyane, n'ubu ngubu akaba yaratorotse, ariko leta ikaba idashaka kugaragaza ko yatorotse cyangwa se ko hari ikindi kintu gikomeye yaba yaramukoreye. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye.